Ndabaramukije cyane bene data bakunzi musanzwe mukurikirana bene biganiro byacu tubashikiriza kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Data TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfije mu byanyu no mu banyu. Ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka muri kino kiganiro igitondo gishasha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu mwanya komburo taza kuba muremure. Aya majambo tukaba tuyasoma mu gitabo c'amazaburi. Amazaburi twaravuze ko ari indirimbo zaririmbwe mu ihanga rya Isirayeli muri kahise kabo. Una rero dusoma mu gice ca mbere duce dusoma imirongo 3 ya mbere hanyuma iba ariyo tuvuganako. Aya majambo avuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nibyo ashira ko umutima ku murango no mwijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomubera ko. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi nano majambo ngomba ko dusangira. Tubonye ngaha uno mwanditsi w'aya mazaburi yavuze ku muntu w'umuhigwe. Muri Bibiliya harakoreshwa iri jambo inshuro nyinshi, na Yesu bwiwe yarerekanye ngo abahigwe 8 ico abandi bavuga ngo ni Lewi Beatitude. Igihe yaratanguye ministere yiwe, igihe yaratanguye igikorwa novuga ngo igikorwa civuga butumwa mwisi canke se igikorwa caye camuzanye, yaravuze ku bahigwe mu ntango ya ministere yiwe. Rero Bibiliya ivuze ngo umuhigwe canke se ngo harahiriwe, biba bigomba kuvuga yuko uyu muntu atarubanza rumutsindisha imbere y'Imana ruhari. Bibiliya ivuze ngo uyu muntu arahiriwe canke se hahigwa umuntu, ibigomba kuvuga yuko uyu muntu yakoze uko ashoboye kose, yagerageje gushira mu ngiro ivy'Imana igomba, ivy'Imana isaba, ivy'Imana yihanikirije. Bivuze ngo hahigwa umuntu ameze uku. Bibiliya bigomba kwerekana ukuntu umuntu ahiriwe mu nyonga z'Imana ameze, ukwasa ishusho yiwe. Mandi majambo novuga ngo Bibiliya ivuze ngo hahigwa umuntu akora uku canke hahigwa umuntu ameze uku. Bibiliya bigomba kwerekana ibisabwa kugira ngo umuntu abe umuhigwe ku Mana canke mu nyonga z'Imana. None rero simpava ndababwira ngo muri Bibiliya ngo umuntu ahiriwe ngo n'uyu wenyene, ariko abandi bose Bibiliya ivuga yuko ari abahigwe nabo nuko bakora ibintu biri mu nzira imwe n'iyi iriko iravugwa muri ano majambo dusomye. None rero ngaha tubonye ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Kugendera mu nama z'ababi, aho usanga umuntu afise irigara, afise agakuku, afise abantu novuga ngo burunganwe rwiwe, afise novuga ngo abantu ku kazi bafise ibyo bahuriyeko, bakorana ku kazi, kumbure bigana, bafadikanya novuga ngo ibintu by'imigabo n'imigambi idahuye n'ivy'Imana igomba. Inama z'ababi rero ni hahandi usanga hariho abantu bagize akagwi novuga ngo nakagwi k'inkorabara, ugasanga bafise ivyiyumviro novuga ngo ivyiyumviro bipfuye, ivyiyumviro bihungabanya umutekano w'abantu kanaka, ivyiyumviro bihonyanga agateka ka kiremwa muntu kanaka. Inama zabo ugasanga imigabo n'imigambi bagira, ugasanga ibyo bavugana, ugasanga ibyo baganira, ugasanga ibyo bapfundika, ugasanga amanama yabo aba bantu nayo kugirira inabi naka ntatera imbere, ba naka ntibatera imbere. Ugasanga novuga ngo mani majambo abo bantu bari muri parti ya opposition ku muntu kanaka canke ku bantu kanaka, kandi
birinze bivugwa ngo aba bantu bagira inama z'ababi, aba bantu inama zabo nimbi, bigomba kuvuga yuko aba bantu uriya muntu cyangwa bariya bantu bagirira inama, bariya abantu bagirirwa inama bararenganywa, bobo n'inzirakarengane, kugira ngo bivuge ko aba bantu ari bo babi bagize iyi nama, bagize iyi migabo n'imigambi, iyi migabo n'imigambi gaca yitwa imigabo n'imigambi mibi, nuko bariya abantu bagiriwe imigabo n'imigambi bobo barenganywa. Imana yacu nidutabare. Rero tubonye avuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Uyu muntu iyo yamenye yuko hariho inama z'ababi, iyo yamenye ko banaka ari abantu bafise ibyiyumviro bibi kuri bagenzi babo, uyu muntu iyo amaze kumenya ko naho banaka barabagenzi ariko ko bagize akagwi k'inama mbi envers abandi bantu kanaka, bafise inama mbi bagirira abandi bantu kanaka, uyu muntu amaze kumenya yuko banaka naho bafise ibyo bahuriye ko nawe, naho afise ibyo basangiye na banaka, naho afise ibyo bahuriye ko na banaka, ariko igihe amenyeye ko yuko aba bantu aba bagenzi biwe bafise inama mbi, bafise imigabo n'imigambi mibi, bafise amaproje, bafise imigambi mibi, bafise amaplan mabi ku bandi bantu kanaka, kandi abo bantu bagirirwa inama mbi, abo bantu ugasanga bobo ni inzirakarengane. Uyu muntu rero aca ahitamwo kutagendana n'aba bantu, uyu muntu aca yitandukanya n'abantu babi, uyu muntu aca abaharira ivomo, uyu muntu avuga ngo hako naka twoguma ducuditse, hako naka yoguma ari umugenzi, kandi ari umugenzi mubi, kandi ari umuntu yipfuriza inaba abandi, kandi ari umuntu atagomba ko abandi batera imbere. Uyu muntu ntari umugenzi ko ari bankunguka, uyu muntu ntari umugenzi ko ari ntigacika, uyu muntu ntari umugenzi ko ari gatimatare, uyu muntu ntari umugenzi ko ari gatarina, uyu muntu ntari umugenzi ko ari umunyangeso mbi. Jewe rero ubugenzi bwanje nawe ndabuhagaritse kuva uno munsi, ntibuzosubira kubandanya, kuko naco vyomarira kugiranira ubugenzi n'umuntu mubi, umuntu w'inzigo, umuntu w'ikibi yipfuriza inabi abandi. Nimba ndamuhanuye akanka guhanurwa, nimba ndamuhanuye akanka kumva, uyu muntu vomye yuko ubuzima cyangwa ubugenzi bwanje nawe buhagararira ngaha. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishashuye umuntu rero yavuzwe ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Umuntu amaze kumenya ko inama ari inama z'ababi, uyu muntu atazigenderamwo, ijambo ry'Imana rimwita umuhirwe. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi cya kabiri nacyo twabonye kiranga uyu muhirwe ariko aravugwa muri ano majambo muri Zaburi, kivuga ngo uyu muntu aticarana n'abacokoranyi. Imana yacu nihimbazwe. Izi ni karakteristike zibiri tubonye, turabandanya gato ku murongo ugira kabiri ngaha. Icambere, uyu muntu atagendera mu nama z'ababi, atemera kuzigumamo, atemera kuzibamo. Uyu muntu n'umuhirwe imbere y'Imana. Hanyuma kandi uyu muntu atemera kwicarana n'abacokoranyi, uyu muntu n'umuhirwe imbere y'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu tuno munsi, aya majambo tubonyemwo izi karakteristike zibiri, ibino bintu biranga umuntu ahiriwe imbere y'Imana. Dusangamo kandi ku murongo wa kabiri havuga ngo ariko ngo uyu muntu ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Imana yacu nihimbazwe. N'ikindi n'ikintu cya gatatu cerekana umuntu w'umuhirwe. Uyu muntu ntanezerererwa inama z'ababi, uyu muntu
ntiyicarana n'abacokoranye. Bavuze ngo ntiyicarana n'abacokoranye ntibivuga ngo muri bisi yicarana n'abagororotse gusa, oya, ariko bivuga ngo ntacudika n'abacokoranye, ntagiriranira ubugenzi bwimbitse, ntagiriranira imigenderanire miremire n'abantu b'abacokoranye. Ugasanga mu rupangu canke kw'ishure canke ku kazi canke muri korale canke muri eglise canke muri association, ugasanga abantu baragize akagwi, hanyuma ako kugasanga nako kuvugiramwo nabi abandi, bakavuga amafuti y'abanaka, kandi akenshi ugasanga ayo mafuti bavuga kuri banaka ni amahimbano, ni amafondano, ni ibyo bonyene bifondafondera. Ugasanga si ukuri guhari, naka bakamucafuza, naka bakamuvuga nabi, naka bakamuvuga ko amajambo adashoboka, ko yakoroye inda, ko ari umusambanyi, ko ari umusuma, ko ari umubeshi, ko yipambaza, ko agayana, ko yishura nabi, ko yabwiye naka nabi, bakazofondafonda ibintu. Ariko bakurikirana ugasanga aba bantu n'ababeshi, bajejwe gucokora umuntu, bajejwe kuvuga nabi umuntu, bajejwe gutuka abantu. Ugasanga aba bantu bajejwe novuga ngo gutera ibishanga abandi. Imana yacu ntidutabara. Yavuze rero ngo ariko ngo ibimuhimbara uyu muntu, iruhande yo kuba atagendera mu nama z'ababi, iruhande yo kuba aticarana n'abacokoranye, iruhande no kuvuga yo kuba adacudika n'abacokoranye, iruhande yo kuba atunga ubumwe, atiyunga, atifatanya n'abantu yamaze kumenya yuko imico yabo ari imico mibi. Iruhande y'ibyo bintu bibiri rero, uyu muntu ngo acahindukira ibimuhimbara, ibimunezera ngo bikaba biri mu byagezwe by'Uhoraho. Uyu muntu anezerwa n'ibiri mu byagezwe by'Uhoraho, ibiri mu majambo y'Imana, ibyo bibiri yivuga. Uyu muntu ibimuhimbara bishinze imizi mu ijambo ry'Imana. Uyu muntu n'umuhigwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cyo na Mose, twabonye ngaho tubananije ku murongo wa 2 avuga ngo kandi ibyagezwe byiwe, no kuvuga by'Uhoraho, nibyo ashirako umutima. Imana yacu nihimbazwe ngo ku murango no mwijoro. Muri make rero no muri menshi tubonye ibintu bine uyu muntu avuze byerekana umuntu w'umuhigwe. Icambere, uyu muntu ntagendera mu nama z'ababi. Icya kabiri, uyu muntu w'umuhigwe mu nyonga z'Imana ntahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma icya gatatu twabonye no kuvuga icambere ni ntagendera mu nama z'ababi. Icya kabiri, ntahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Icya gatatu, ntiyicarana n'abacokoranyi. Icya kane rero kivuga ngo ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho. Hanyuma icya gatanu kivuga ngo ibyagezwe by'Uhoraho nibyo ashirako umutima ku murango no mwijoro. Imana yacu nihimbazwe. Ibi bintu hamwe wosanga nawe bifite mu buzima bwawe, umenye yuko uri umuhigwe. Niba utagendera mu nama z'ababi, igihe cyose umenya abantu ko ari babi, arabagesera, arabamenda, bafise imigabo n'imigambi mibi ku bandi, ukawihitamo kutagendana nabo, kutagendera mu nama zabo, aho hantu uri mu nzira y'abahigwe imbere y'Imana. Niba kandi udahagarara mu nzira y'abanyabyaha, wamaze kumenya yuko aha hantu uri ari muri zone, ari muri secteur y'abanyabyaha, ukamenya ko aho hantu ukunda kwicara arahakorerwa ibyaha gusa, ukamenya yuko iryo rigara ukunda kwicaramwo ari rigara ryo gukorerwamo ibyaha byo kubeshera abana bariya, hagapangirwa imigambi mibi. Ni waba udahitamo guhagarara aho hantu mu nzira y'abanyabyaha, ni ukuvuga uri mu nzira, uri mu mugabane, uri
mu rugendo rukuganisha ku kuba umuhigwe imbere y'Imana. Ica gatatu naco ni waba uticarana n'abacokoranye, ukaba umaze kumenya neza yuko banaka ari babi, iyo bicaye kugira ngo bavuge nabi naka bamubeshere bamucafuze, umaze kubimenya nimba uca ufata ingingo yo guhitamwo guhera kwicarana nabo, gucudika nabo, kugira irigara hamwe n'abo bantu kugira ngo nabo ntufatikanye nabo, no kuvuga aho hantu ufise ibintu bitatu bituma witwa umuhigwe imbere y'Imana. Ica kane rero catubwiye ngo ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho. Nimba biri mu byagezwe by'Uhoraho ari byo biguhimbara, mwene data mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha, aho nawe ibikuranga nivyo biranga abahigwa. Bwa gatanu tubonye ngo kandi ivyagezwe by'Uhoraho nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Ngaha rero ku murango wa gatatu twabonye amajambo avuga ngo uyu muntu w'umuhigwa imbere y'Imana azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Uyu muntu yitandukanya n'ibi byose twabonye bitatu, no kuvuga kugendera mu nama z'ababi, guhagarara mu nzira y'abanyabyaha no kwicarana n'abacokoranye. Umuntu yitandukanya n'ibyo bintu bitatu, hanyuma akifatanya n'ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe by'Uhoraho akaba ari byo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Uyu muntu rero arafise amasezerano. Ayo masezerano avuga ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, ngo cama igihe cacu, ibibabi vyacu ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero reka tugarukirize ngaha, nta magwarahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Kumbure nitwafata birebire namwebwe nta mwanya muremure muza kuronka kubikurikirana, ariko nizera ko bamaze kumva aya majambo kandi arasobanutse. Nano majambo aya niyo masezerano. Uri umuhirwe nimba ibi bintu bitanu tuvuze ari byo biranga ubuzima bwawe, nimba biri mu buzima bwawe, nimba ubuzima bwawe bugizwe na bino bintu bitanu, uri umuhirwe. Ibyo uzokora bizokubera ko uzobaho neza, uzogirirwa neza, Imana izokugirira neza. Aya masezerano tubonye avuze ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyacu ntivyuma, ico uzokora cose rero ngo kizokuberako. Aya masezerano nayo wawe. Nana majambo rero twumvise, reka dusenga Imana. Uri umuhigwe nimba bimeze gutya, muga nimba bitameze gutya, intumbero y'ijambo ry'Imana kuba ari kugira ngo ubaye umutsindwa ku ijambo ry'Imana yihane ibyo yumvise atsindwako, asaba Imana imbabazi. Imana ni umutunzi w'imbabazi, ikimubabarira. Ariko kandi intumbero y'Imana cyangwa ijambo ry'Imana ni ukugira ngo nimba utari umutsindwa kuri iryo jambo rigushigikire, rigutere intege. Nimba rero utari umutsindwa kuri ano majambo, ukaba wumva ata bintu bigutsinda kuri ano majambo, uri umuhigwe, urahiriwe imbere y'Imana. Ukomereza aho nyene, ugume muri iyo nzira, kuko iyo nzira ni nziza irashika. Dusenge Imana. Tuzosura mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutanga. Ari mutaramanye na jewe Janvier Imana irambona, sanzwe ndabatunganiza kino kiganiro kandi nkongera nkakibashikiriza. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise atubwiye ibintu bitanu byerekana ko umuntu ari umuhirwe imbere y'Imana. Nanda rero umuntu wese yumvise ano majambo akaba yahisemo kwihana ibintu yumvise ko atsindwa kuri byo muri ano majambo, ni umugwize kw'imbabazi, hanyuma umushoboze gushishikara kuba umuhigwe. Abari basanzwe bahagaze neza nabo shishikaro bashoboze kubandanya muri iyo nzira, kuko ari inzira y'abahirwe kandi ari inzira irimwo amahirwe adasanzwe n'amasezerano adasanzwe kubayigendera. Murakoze kuri Imana, ugiriye neza, utabara, ubere inyishu abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha aho birirwa hose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tuvyizeye. Amen.